Mwaramutse neza mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwebwe mubandanya kudukurikira ndetse no kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza kuri namonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Turabaramukije mwese bivanye naho muherereye, turi mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo rya 25/02/2025 nyene. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Twibanda ku makuru agezweho ariko aravugwa muri politike, umutekano, diplomasi n'ibindi. Tugaruka ku makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Hariko haravugwa amakuru menshi cyane ngaha mu Burundi ndetse n'ijya n'ino mw'isi, ariko munyemerere tugaruke ku idonido ry'amakuru aremere cyane ariko aravugwa imbere by'umwihariko mu Burundi, ariko turaza no gukubitira mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ijya n'ino mw'isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu cuno mwanya. Mu nyuma y'uko rero kwigenekerezo rya 23 aribwo ubuzima bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuri rero bwo tanguye kugenda buramira nabi, aho gushika ubu ngubu bivuga ko ariko arahumeka nabi, ndetse binavuga ko rero ku munsi w'ejo aribwo yoba yarashikanywe by'umwihariko yaba yaraganywe i Nairobi mu gihugu ca Kenya kugira ngo abashe kuba yo kwitabwaho n'abaganga b'inzobere muri ico gihugu, ariko navyo bikaba byamaze kugenda biraba ivy'ubusa. Hari amakuru anavuga ko rero hoba hariko arategurwa imigambi yo kugira ngo ajye kuvurirwa mu gihugu c'Uburusiya canga se by'umwihariko aze kujyanwa no mu bindi bihugu bimwe na bimwe bibarizwa ku mugabane wa Aziya. Mu nyuma y'iko rero ari bimwe mu bihugu nabyo bifise by'umwihariko ibigendanye n'ubuvuzi buteye imbere. Hari amakuru akomeje kugenda aravugwa rero ku byashikiye uyu iki gihanganye cyo muri CNDD-FDD, by'umwihariko ku makuru akomeje kugenda aravugwa ku byaba byaratumye amererwa nabi cyane mu nyuma y'iko rero mu bitaro bimwe na bimwe nga mu gisagara ca Bujumbura, by'umwihariko yarashikanywe ariko nabyo biranga by'ubusa. Mu nyuma y'iko yaravuye mu Kamenge aho ngaho nyene kwijoro, by'umwihariko nkuko byama bigaragara kwigenekerezo rya 23 aho nawe yari yitabye igikorane cyariko kirahabera kigomba gusozera uno musi. Igikorane cyari cyarateguwe na CNDD-FDD ndetse by'umwihariko bariko barashimira Imana kugiye bamaze bariko bararongora Uburundi ndetse no kwiragiza Imana muri uno mwaka mushasha twatanguye. Bivugwa ko rero nawe atagombaga kubura muri icyo gikorane mu nyuma y'iko cyari cyarateguwe na CNDD-FDD ndetse akaba n'abarongoye CNDD-FDD akaba kimwe mu bihangange birongoye Uburundi. Benshi bemeza neza yuko mu Burundi ubundi umuntu ahawe inshingano zo kurongora umugambwe abasabye umwariko n'umuntu ahawe inzira yo kuzoshika ku butegetsi nk'uko byoma bigaragara. Ibi biri mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza neza ko by'umwariko uyu Reverend Ndikuriyo iyoba ari umwe mu bagize uruhara rukomeye cyane mu kugerageza by'umwariko mu kubogoza ku mabanga General Aigeme Bunyoni. Mu nyuma y'iko rero nawe yatahuraga yuko Bunyoni yoba afise intumbero yo kuzashika ku butegetsi ndetse akabona neza yuko by'umwihariko ashobora kuzomwitambika mu gihe umwe ari umushikiranganje wa mbere undi arongoye CNDD-FDD. Kugeza ubu rero ndifuza kubashangiza amakuru y'ibanga aremere cyane by'umwihariko dukora kubegereye ndetse n'abasanzwe baracungera umutekano wa Reverend Ndikuriyo. Hari amakuru y'ibanga aremere cyane avugwa by'umwihariko amuvugwaho haba mu byakorera muri uyu mugambwe ndetse n'ibyakorera umukuru w'igihugu. Biraboneka yuko n'umukuru w'igihugu adashobora kuba yo mwihanganira mu gihe byagaragaye yuko rero intwaro ya Evariste Ndayishimiye ikomeza kugenda yikiza abatavuga rumwe nayo cyangwa se ababoneka yuko bishobora kuba by'umwihariko bashaka kumubogoza cyangwa se kumutebagaza ku butegetsi. Ibyashikiye by'umwihariko General Aigeme Bunyoni ndetse n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu cyangwa ibindi bihangange mu Burundi nibyo byashikiriye by'umwihariko Nyiriteka Reverend Ndikuriyo. Nubwo kandi barimwo barirengagiza kuvuga amakuru agendanye n'ubuzima bwiwe, hari amakuru twakwiye kubegereye umuryango wiwe bivugwa ko by'umwihariko amagara yiwe atifashe neza, ababaye cyane, ahakomeje kugenda by'umwihariko arahura n'ibibazo biremere cyane. Biravuga ko rero atakagufu afise ndetse by'umwihariko benshi bamaze kwemeza neza yuko yarahawe isumu canga se uburozi bwo mu bwoko bwa pruderi nk'uko byoma bigaragara. Icyakora ntawe uzi neza aho yoba yaraherewe iyo shano cyangwa se uko byaba byaragenze n'uwo yararimuhaye. Icyakora benshi barakomeje kugaruka kuri General Major Evariste Ndayishimiye, abandi bakagaruka kuri bamwe rero mu biyegereye canga se abanywanyi ba General Aigeme Bunyoni by'umwihariko abahoze barafatanya mu burongozi bw'igihugu cy'u
Burundi canga se abo bafatanyije kugwana barakurikiye amajambo uyu nyiriteka Reverend Kuriyo by'umwariko yaherutse kuba yo mutangazaho. Icakora nanone hari benshi bama baragaragaza neza ko yoba ari diabete amaze igihe aragendana nayo, ariko kandi uburyo yoba yarafashwe ndetse by'umwariko bamwe ntibajya umunwa bavuga ko rero ashobora no kuza gucikana vuba byihuse. Tugiye kugaruka by'umwariko ku bintu bishobora kuba byatumye by'umwariko Reverend Kuriyo yitugwa inabi akomeje kugenda aragira abanyagihugu bamwe nkuko byuma bigaragara canga se ibihangange. Hari n'abavuga ko yoba yarafise umugambi wo kugerageza kuzotembagaza ku butegetsi. Variso Ndayishimiye muri no nkuru yacu turaza kwifashisha umwe rero mu basanzwe baracungera umutekano wa nyiriteka Reverend Kuriyo, arazwi cyane by'umwariko mu Burundi, ariko kandi ntiyashimye ko twotangaza imyidondoro yo mu rwego kugira ngo umutekano yiwe canga se by'umwariko umutekano we utaza kuba wononekara, ariko kandi arazi neza ubuzima bwa Reverend Kuriyo, haba ibyo atangaza ibyaganira n'ibindi bihangange cyane yuko bagendana inshuro nyinshi aho baba bagiye. Ndongeye ndabaramukije mwese nsangwa banywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwebwe mubandanya kutwumviriza amuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Baye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu azindutse ariko aravugwa muri kano gatondo ko kuri wa gatandatu igenekerezo rya 25/02/2025. Ndabaramukije kuri mwebwe mwese by'umwariko, ndabaramukije abatwumviriza bari mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mu bisagara, ibigwati ndetse n'ahandi hose. Ndabaramukije kandi abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, mwese twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Abatwumviriza bari mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, igihugu c'abanyi ca Uganda, igihugu cibanye by'umwariko ca Tanzania, Kenya, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo Brazzaville ndetse n'ibindi bice bimwe na bimwe, abari mu burengero bwa Afrika, umunuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, turabaramukije mwese kandi turanabahaye ikaze mu biganiro byacu. Kaze nanone kuba twumviriza muri ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye yambu cane by'umwariko tuyifuriza kumererwa neza cane. Ndabahaye ikaze kubageze ngahabwa mbere kuri nomboresha kure yacu ana yanyu Burundi News TV. Bisonda kwanditse sabone kugira ubandanye urakurikirana n'amakuru n'ibiganiro byacu. Urebeho yijya gato yari akamenyetso kameze nk'inzogera, upyonde ko nanone ahari akamenyetso nyine k'inzogera kazwi nka notification canke notification, kugira ngo bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Nikaze nanone rero kuri mwebwe mwese mudahengeshanya kudukurikira. Reka tugaruke kuri donirdo ry'amakuru akomakomeye cyane mbere kugira ngo tubandanye turabashikiriza ibyo twashikirijwe by'umwariko n'uyu ngayo asanzwe aracungera umutekano wa nyiriteka Reverend Kuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Munyemerere tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa cyane by'umwariko akomeje kugenda aravugwa ku buzima bwiwe nkuko byuma bigaragara. Ni inkuru zotanguwe kuvugwa by'umwariko ku igenekerezo ya 2023. Murazi neza yuko mu Burundi aribwo hariko haratangura igikorane kiremere cyane cyarateguwe na CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi nkuko bizoma bigaragara. Uyu nguyu bivuga ko akiri mu hoteli atari yo nakandagiza akarenge aho igikorane cyagombaga gutangurira, aribwo rero amagara yiwe yatanguye kononekara cyane ndetse arabura imbaraga, arahema nabi cyane, ibyatumye rero by'umwariko atangura gukurikiranwa n'abaganga basanzwe barakorera by'umwariko mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi Variso Ndayishimiye. Amakuru kandi yihuta yama aradushikira nuko uyu nguyu yaratewe by'umwariko iserume zishika muri zitatu, ariko by'umwariko iya gatatu by'umwariko ngo ntiyamutinzemo cyane, ibyatumye by'umwariko Rusehabaniha yo ikora mu biro by'umukuru w'igihugu imanukana nga mu gisagara ca Bujumbura nkuko byoma bigaragara kugira ngo ace arajya kuvurirwayo, ariko by'umwariko nabo babona batobasha kuba bogira icyo bamumarira, baca baramwohereza mu bitaro by'i Nairobi mu gihugu ca Kenya nkuko byoma bigaragara. Bivuga ko rero yashikanywe igihutihuti by'umwariko ku kibuga mpuzamakungu cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye kugira ngo ace aranyarukanwa rero ngaho mu gihugu ca Kenya. Ikibabaje kinateye inkeke, benshi banemeza neza ko rero nawe ashobora gucikana nkuko rero byogenze canke nkuko byagenze ko muri Petero Nkurunziza. Hari benshi bagaragaza neza ko by'umwariko mu gihugu ca Kenya nabwo rero babonye ko atacyo bashobora kuba bomumarira, kandi ari bamwe rero mu baganga bafise by'umwariko ubundi buhanga buremeye
biremereye cyane bafata ingingo yo kujya kumuvuriza mu gihugu cy'u Burusiya cyangwa se akaba yojya kuvurizwa mu bindi bihugu bimwe na bimwe bibarizwa ku mugabane wa Aziya. Icakora ntiharamenyekana neza niba yaragejejwe mu gihugu cy'u Burusiya cyangwa se ahandi ari hose. Icyakora ibihangange bimwe na bimwe mu Burundi birafata ingingo yo kujya kwivuriza mu gihugu cy'u Burusiya nk'uko vyoma bigaragara. Ni nahe rero y'umwe mu ngabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara zigendanira Reverend Ndikuriyo nk'uko vyoma bigaragara, aho bakomeje kugenda bagaragaza amakuru aremeye cyane, amakuru agendanye n'ibikomeje kugenda biravugwa cyangwa se by'umwariko n'amakuru akomeza kugenda aradusumira nk'uko tubikesha amasoko yacu, yaba abegereye umuryango Reverend Ndikuriyo ndetse n'ibindi bihangange muri CNDD-FDD. Amakuru yihuta azindutse aravugwa nuko by'umwariko iki gihangange kirongoye CNDD-FDD kirembye cyane ngo kimerewe nabi cyane, aho by'umwariko ariko arahumeka nabi cange arimo arahema nabi cyane ku buryo buteye ubwoba, ku buryo isaha iyo ari yo yose ashobora kuba yocikana nk'uko vyoma bigaragara. Tubanze tumenyeshe rero by'umwariko ko inyuma yo kumanukanwa i Bujumbura by'umwariko kuko bizoma bigaragara mu ijoro ryarakeye ku munsi w'ejo nyene, Reverend Ndikuriyo yarashikijwe muri Tanganyika Care Hospital, aho rero basanze bibarengeye by'umwariko niho baca barafata ingingo yo kumunyarukana i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Bivuga ko anga rero by'umwariko abaganga bamwe na bamwe b'inzobere basanzwe by'umwariko barakorera nga mu Burundi n'abakora mu bitaro bya Care Hospital barahamagajwe nga muri Tanganyika Care Hospital, aho nabo bosanze by'umwariko bibarengeye by'umwariko niho rero baraca barafata ingingo yo kumunyarukana i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Nkuko byuma bigaragara amaze kwashika by'umwariko barasanze asinzikaye cyane, aho nabo rero buba by'umwariko baramaze gufata ingingo yo kumunyarukana mu gihugu cy'u Burusiya kuko yararembye cyane, yaramerewe nabi cyane nkuko bizoma bigaragara. Bivuga ko abo mu muryango wiwe by'umwariko cyane nk'umutambukanyi wiwe ndetse n'abana biwe n'abandi begereye iki gihangange umutima wabo uhagaritse cyane, abivuga ko rero by'umwariko ashobora kuba by'umwariko ashaka kwivuganwa na General Major Varisto Ndayishimiye mu nyuma yo kumenya amabanga amwe namwe ndaza kugenda ndabashikiriza twamaze kugenda turatahura. Icyakora hari n'abandi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko amajambo aherutse gutangaza by'umwariko mu kiganiro n'abamenyesha makuru ari yashobora kuba yamukozeho. Harakomeza kwikekwa byinshi by'umwariko, ariko kandi ibyinshi byose biriko birakekwa by'umwariko birahurira ku isumu cange ishano yoba yarahawe, ariko kandi amakuru yama aradushikira ntiharatahukana neza by'umwariko uwoba yabikoze by'umwariko hagati by'umwariko ya General Major Varisto Ndayishimiye ndetse by'umwariko n'ibindi bihangange bisanzwe ari abanywanyi ba General Aigeme Bunyoni. Twaragerageje gukomeza gukora amatohoza ku byashikiye icyo gihangange cyo mu mugambwe by'umwariko cyo mugambwe uri ku butegetsi, ariko kandi benshi mu baduhaye inyishu kubigendanye n'ayo makuru baremeza neza ko yoba yamaze guhabwa isumu mbi cyane ishobora by'umwariko no kudatinda mu mubiri we cyane mu gihe atahura n'inzobere z'abaganga, ku buryo bashobora rero kumuhereza imiti ishobora kuba yoyikoroka by'umwariko igaca irakura iryo sumu mu mubiri. Ubwa mbere by'umwariko nari narabamenyesheje ko Reverend Ndikuriyo ari ingozi by'umwariko abaganga bo mu biro by'umukuru w'igihugu nyine baramuteye amaserumu aharugwa muri 3, ariko iserumu ya 3 ntiyaheze kuko rero baraciye babona ko Reverend Ndikuriyo agoma aremba cyane, ariho rero by'umwaco baca bamunyarukana i Bujumbura mu ijoro by'umwariko nkuko byoma bigaragara, aho bariko barifashisha imodoka ya Rusehabaniha isanzwe irakora mu biro by'umukuru w'igihugu. Reverend Ndikuriyo rero akiri ingozi, abaganga batanguye kwikeka ko rero agize ikibazo kivuye n'ubundi ku ndwara ya diabete asanzwe agendana by'umwariko, kuko Reverend Ndikuriyo by'umwariko yaratakaje ingufu mu buryo bugaragara, yaratakaje imbaraga mu buryo biboneka yuko arembye cyane, atangura kubura by'umwariko imbaraga zo muhagurutsa cange yohagarara cange yovuga, atangira kubira icuye cinshi cyane n'ibizunguzungu by'umwariko biboneka yuko ahagaze yahita yitura hasi. Ikindi by'umwariko biyumviye nuko rero by'umwariko yoba yaragize by'umwariko ico bita AVC cyangwa se by'umwariko icyo bita nyine accident vasculaire cerebrale nkuko byoma bigaragara. Inyuma yo kuvanwa aho ngaho ingozi hari harako hagiye kubera icyo giterane, yaciye hatangura rero kuvugwa yuko Reverend Ndikuriyo nawe yoba yaramaze guhabwa uburozi bwo mu bwoko bwa Proderi.
benshi bariko barahuriza yuko rero by'umwihariko ibyashikiye umuhisi Petero Nkurunziza ari byo bigiye gushikira uyu nguyu nyiriteka Reverend Kuriyo n'uburozi by'umwihariko bivuga ko rero budakunze gutinda mu mubiri cyane igihe kirekire mu gihe by'umwihariko atoba ahuye n'abaganga b'inzobere ariko kandi by'umwihariko ni poderi ngo yoba yarahawe naho rero by'umwihariko tutaramenya aho yoba yaravuye iyo niyo mvugo rero by'umwihariko iriko iravugwa n'abatari bakeya mu banywanyi ndetse n'ibindi bihangange byo muri CNDD-FDD ibi ubwabyo bikaba byatanguye gutera by'umwihariko ubwoba cyane abatari bakeya ndetse n'icuka cibi cyane mu bagumyabanga nk'uko aya makuru yama aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira twibukiranye neza byinshi bikomeje kugenda biravugwa by'umwihariko ntaragera ku bigendanye na General Major Variso Ndayishimiye reka nkwibutse yuko mu kiganiro n'abamenyesha makuru uyu nguyu yaribasiye cyane General Aigeme Bunyoni uyu nguyu yarahoze by'umwihariko ari umwe mu batunzi baremereye cyane mu Burundi kuva ku ntwaro ya Petero Nkurunziza uyu nguyu yarazi ko ari we azaba umukuru w'igihugu bigeraho by'umwihariko aho rero by'umwihariko amakuru y'amaradushikira avuga yuko by'umwihariko agomba kuzokora ibishoboka byose akaba umukuru w'igihugu bivuga ko rero by'umwihariko General Aigeme Bunyoni cyo yazize ari kugerageza nyine gutembagaza ku butegetsi by'umwihariko uyu nguyu General Major Variso Ndayishimiye ndetse n'ibindi bya bisa n'ibyo ngibyo amakuru yoma aradushikira avuga yuko by'umwihariko muri ibyo ngibyo nka Reverend Kuriyo nk'umuntu wari ufise ijambo riremereye cyane muri CNDD-FDD cyangwa se mu mugambwe nawe yoba yaragize uruhare mu kwagiriza ibyaha byinshi General Aigeme Bunyoni icyakora by'umwihariko ibyo si ikibazo kuko sentare yaravuze ibyo by'umwihariko ibyaha bimwe na bimwe imwagiriza icakora amajambo aherutse gukoresha na majambo yari mabi cyane by'umwihariko aho yavuze yuko by'umwihariko nubwo yogirirwa ikigongwe by'umwihariko ndetse nubwo amatungo yiwe yozanwa mu Burundi canga se akagaruka by'umwihariko mu kurongora Burundi n'ubundi ntacyo byomora kubigendanye naho Burundi buhagaze mu bukungu mu bungu tuvugana yarasiguye ko kandi by'umwihariko nubwo bavuga ko ari umwe mu bantu bari bafatiye runini Uburundi yaravuze ngo ubundi aramutse apfuye byotanga iki aramutse apfuye se Uburundi ntibwobaho cyangwa abanyagihugu ntibobaho yaravuze ko ubwe yivugiye ko by'umwihariko General Aigeme Bunyoni ajya gufungwa cyangwa se ajya gutabwa mu mvuto bamwe rero bari babizi yemwe ngo nawe ubwe yarabizi bivuga ko rero yavuze ko rero yamwibwiriye yuko by'umwihariko hagati y'amazi n'amavuta kimwe kizoja hejuru ikindi kigoca kirojya hasi aya majambo yose by'umwihariko ntiyakiriwe neza na bamwe mu muryango wa General Aigeme Bunyoni ndetse by'umwihariko n'ibindi bihangange byo muri CNDD-FDD ndetse n'andi bari mu ndongozi nkuru z'igihugu biboneka yuko nabo by'umwihariko bakomeza kugenda baragira icyo bakora kugira ngo bikize uyu nguyu wamaze no kugaragaza neza yuko by'umwihariko adashobora no kuba yogirirwa ikigongwe na CNDD-FDD byabonekaga yuko rero uyu nguyu mu gihe gihari bizogorana yuko uyu mutegetsi yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Burundi ashobora kuzokugwa mu gasho canga se mwibohero ariko nanone by'umwihariko murazi umupfumu yagiye aravugwa ngaha mu Burundi umupfumu yagiye aranagarukaho cyane by'umwihariko ngaha mu Burundi by'umwihariko cyane ibigendanye by'umwihariko no kuba uyu mupfumu yaravuzwe mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza uyu yaravuzwe ko nanone yagombaga kwifashishwa na General Aigeme Bunyoni mu guhitana ubuzima bwa General Major Variso Ndayishimiye ariko kandi hagati aho usibye ku ruhande rwa General Aigeme Bunyoni hari n'amakuru avuga ko ku ruhande rwa General Major Variso Ndayishimiye nawo by'umwihariko hari ibindi bintu bitandukanye biriko biragaragara canga se by'umwihariko biteye inkeke ndetse by'umwihariko biriko biragaragara ku buzima bw'uyu mugabo ndetse byabonekaga yuko rero uyu nguyu nawe muri uyu nguyu Reverend Kuriyo nawe by'umwihariko ashobora kuba yifuza ubutegetsi nk'uko byoma bigaragara bivuga ko inshuro nyinshi by'umwihariko umwe rero mu bacungera umutekano wa Reverend Kuriyo nawe ubwe yariboneye ingene umukuru w'umugambwe akengera by'umwihariko umukuru w'igihugu ati reka ndabahe uburorero bushika muri butatu niboneye imbere gato ya Pasika y'umwaka wo muri y'umwaka uheze by'umwihariko hari muri Ndamukiza twari ku kibuga c'umupira w'amaguru cyandi Kuriyo rero imakamba ndi Kuriyo yicaranye na Buramatari
buramatari wa Makamba ndetse n'abandi benshi. Umwe muri twebwe by'umwihariko yaramushiriye itelefone aramubwira ko rero ahamagawe na General Neva, yishuye by'umwihariko ashibura n'akaboko ngo by'umwihariko sindamwitaba. President yarasubiriye by'umwihariko arahamagara, naho rero nyine aragira kwa kundi irya gatatu abo bari kumwe rero by'umwihariko baramuhanuye aritaba, naho rero nyine by'umwihariko yarahagurutse gato muri ba bantu by'umwihariko twumva yemerana by'umwihariko gato aca arayikata by'umwihariko. Twarumiwe twese, ndafise umugenzi afise by'umwihariko n'ifoto yo munsi by'umwihariko nzoyibahereza kuri ino mbonesha kure yacu muyitangarize abanywanyi banyu. Akandi karorero by'umwihariko gatangaje by'umwihariko nakabonye muri Rusama n'ubundi by'umwihariko Reverend Kuriyo yari yateguye kuja rero kurangiza inyigisho zimbonera kure muri komine Bugendana. Mwijoro niho rero twamenye ko President Ndayishimiye by'umwihariko yamusabye ko bazohurira muri icyo gikorwa kubera nawe rero ariyo yari by'umwihariko twaratangaye by'umwihariko bukeye by'umwihariko ntitwagiye yaciye agenda giturumbuka mu makomine by'umwihariko ya Burundi by'umwihariko ibugendana nta n'umuntu yarungitse muri kakagwi kiyo by'umwihariko ku munota wanyuma by'umwihariko twumvise ko rero barungitse Joseph Ntakarutimana gutyo baba barishe by'umwihariko umubonano w'umukuru w'igihugu n'urwo rwaruka by'umwihariko n'ukuri byari biteye isoni. Ibyo twabonye twese dusigara turibaza umukuru w'igihugu uwo ari we. Akarorero ka gatatu rero by'umwihariko narakabonye muri Ruheshi by'umwihariko twari tuvuye Ikarusi by'umwihariko tuza Igitega, niho haducako GP Prado yibiye rero bitabona yiruka cyane by'umwihariko muri secrétaire. Twaronse itegeko ryo kuyihagarika by'umwihariko carazira ko rero hari imodoka imuca ko by'umwihariko ikamurengana by'umwihariko. Twaravugije by'umwihariko amafirimbi ariko ya GP ibandanye by'umwihariko kutwerurira atace by'umwihariko yinona. GP yagumye yiruka cyane imbere yacu. Reverend Kuriyo by'umwihariko yarashavuye cyane sinzi ingene uwo munsi by'umwihariko tutarashe by'umwihariko twaranatelefonye abapolisi ngo bayihagarike, ariko ishikiriye umugozi w'ibariyere by'umwihariko yarawugonze irabandanya. tugeze by'umwihariko ku masanganiriza ya Karusi na Gitega GP twarayihambirije by'umwihariko ihagaze ku idodani. Umushoferi by'umwihariko twaramutegetse kuvamwo. Reverend Kuriyo by'umwihariko we aca aribandanyiriza. Uwo mushoferi by'umwihariko yarasiguye ko akora mu biro by'umukuru w'igihugu, ko yari ajyanye umuganga by'umwihariko veterineri kuvura inka z'umukuru w'igihugu by'umwihariko, kandi ko ko bari by'umwihariko bamubwiye kunyaruka cyane bishoboka kugira atabare izo nka. Iyo modoka rero by'umwihariko twarayimenaguye ibiyo n'iminwa by'umwihariko y'inkoho by'umwihariko. Umushoferi yarahamagaye mu biro by'umukuru w'igihugu, naho by'umwihariko barahamagara umukuru w'umugambwe Ndikuriyo. Yarababwiye ko rero imodoka itwaye umukuru w'umugambwe isa n'iyitwaye umukuru w'igihugu, ko kizira rero by'umwihariko kuyirengana. Baramwinginze ngo by'umwihariko ayireke by'umwihariko inyarukane muganga, ariko yabishuye ko rero itavaho ngaho idatanze amande. Kubona by'umwihariko yacereje umukuru w'umugambwe, erega baravuye baratanze ibihumbi bishika ku 600 by'u Burundi, duca by'umwihariko turayagabura. Icyo naco by'umwihariko cyaradutangaje, tubandanya kwibaza umukuru uwo ari we rero by'umwihariko hagati ya Ndikuriyo ndetse na General Major Evariste Ndayishimiye. Hari n'ibindi byinshi bigaragara ndetse binaboneka yuko by'umwihariko ubwabyo bishobora gutuma nyiriteka Reverend Kuriyo ashobora kuba yogirirwa nabi n'umukuru w'igihugu, cyane yuko by'umwihariko Angelina Ndayishimiye ari umwe mu bantu basanzwe barareberera cyane Uburundi, ndetse binavuga ko amategeko menshi atangwa nga mu Burundi yoba araturuka by'umwihariko cyane ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ku mutambukanyo w'umukuru w'igihugu nk'uko bizoma bigaragara, canga se nk'uko amakuru yoma aradushikira, cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Kugeza ubu haribaza by'umwihariko uwo yamuhaye iyo sumu hagati y'uruhande rwa General Major Evariste Ndayishimiye ndetse no ku ruhande by'umwihariko rwa General Aigeme Bunyoni, cyane yuko bose basanzwe by'umwihariko batarumva neza cyangwa se ngo biyumvire neza ibiriko birakogwa cyangwa se ibitangazwa n'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD nyiriteka Reverend Kuriyo. Turabandanya mu kanya tosigurira byinshi bigendanye n'amakuru twahawe n'uyu ngo yasanzwe ari mu bamucungera umutekano. Turegaruka mu kiganiro cyacu gikurikira dusubira mu masaha za kandi mukomeze kugira ibihe byiza cyane.